kano gatabo gashobora kukubera nk'icirore c'umutima wawe mu maso y'Imana. Umutima w'umuntu ari urusengero rw'Imana, n'urusengero rw'Imana canke aho Satani yiziziye. Umva, wowe wari urusengero rw'Imana mu mutima wawe, muga Satani arashobora kuza akawizizira hakaba ahiwe, mugo urumva nawe aba ahiziziye hari hasanzwe ari ah'Imana. Ndabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe. Ndanezerewe cyane kongera kubana namwe. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Tugiye kurabira hamwe rero ibintu bigize umutima w'umuntu, tubone ngene ubuzima bw'umukristo bumeze canke ngene ubuzima bw'umukristo butegerezwa kumera. Numvise mbaye motive gose kurabira hamwe kino gitabo c'umutima w'umuntu namwe, tukaraba ibikigize bimwe bimwe kugira ngo turabe ingene ubuzima bw'umukristo bwomera canke ingene bumeze canke ingene jewe nawe twomera, na cyane cyane ko iyi shene yacu yitwa ubuzima bw'umukristo. Igitabo c'umutima w'umuntu ni igitabo ciza, kiramaze igihe kitari gito. Usomye mu ntangamarara barerekana yuko kimaze candikiwe mu Bufaransa, kandi abakristo bamwe baragikoresha iruhande ya Bibiliya bakagisoma kugira basoma n'ingenzi kantike n'ibindi. Ni igitabo ciza kitari kininiya, nawe woshobora kukigura ukagikoresha, kiraryoshe cyane. Tugiye kurabira hamwe ibintu bashize mu ntangamarara canke muri introduction kugira ngo batere intege canke bamotive aboshima kukigura. Jene hariho bikeya nafashe ndavyandika hano. Uwe usomye iyo ntangamarara ushobora kubonamwo ibirenze bino, mugabo je nafashe ibintu bigira kuri 5 banditsemwo, kandi nitwabisangira n'izindi video zizogenda zikurikira ku biri hagati muri ico gitabo, uzogenda wumva yuko bigenda bihura kandi bishobora gukebura umutima w'umuntu. Cyambere baratubwiye yuko iki gitabo ari cirore c'umutima w'umuntu mu maso y'Imana, uko Imana imubona. Batubwiye ati urashobora kubona ingene umutima wawe umeze mu maso y'Imana, naho woba uri umuntu akiri mu vyaha canke uri umuntu akijijwe ariko araja mu ijuru, mu rugendo rwo mu ijuru akorera Imana mu ncamake uri umukristo. Ariko kandi ngo naho woba uri umuntu yasubiye inyuma, iyo mico ari 3, kino gitabo ugisomye kirakubera icirore c'umutima wawe, naho woba uri umuntu akiri mu vyaha, naho woba uri umuntu akijijwe, naho woba uri umuntu ariko arasubira inyuma canke yamaze gusubira inyuma akabivamwo. Wihaye akanya ko gusoma kino gitabo canke ko kumva ibiri muri kino gitabo, bishobora kukubera icirore ukibona. Imana ntiraba abantu kucubahiro canke ku butoni, Imana iraba umutima. Ivyo bintu namwe mukunda kubikoresha, mu vy'ukuri Imana iraba umutima. Imana ntishima abantu ku kigohe, ntibaraba ubwiza, ntibaraba karanga, ntibaraba urukoba. Imana ntiraba kuri umwirabura canke umuzungu, ubunini, ubutunzi, ntishima abantu ku butoni. Imana iraba eta y'umutima, ku mutima uyitunganiye, ku mutima umeze nk'uko igomba. Kano gatabo gashobora kukubera nk'icirore c'umutima wawe mu maso y'Imana. Hano teke umutima w'umuntu ari urusengero rw'Imana, n'urusengero rw'Imana canke aho Satani yiziziye. Umva, wowe wari urusengero rw'Imana mu mutima wawe, muga Satani arashobora kuza akawizizira hakaba ahiwe, mugo urumva nawe aba ahiziziye hari hasanzwe ari ah'Imana. Twagiye n'icya kabiri, bayiranye ko Satani ari wese w'abanyaminyuma bose, n'umutware w'umwiza, ni Imana y'iyisi, ahushisha amaso n'ubwenge by'abantu ngo ntibashobore kubona urukundo rw'Imana, ntibashobore kandi kubona ubwiza bw'Imana, ntibashobore kubona kandi ubukuru bwayo. Ariko kandi ikirushirije cyane Satani ahumisha amaso y'abantu ngo ntibabone, nuko abantu bafise umukiza wabo w'ubugingo bwabo ari wende Yesu Kristo. Rero Satani araza ngo akabahuma amaso. Satani iyo mana y'isi araza ngo agahuma amaso y'abantu, ntibashobore kubona urukundo rw'umukiza, ubwiza bwayo, inkomezi zayo, mugabo kandi ngo ntibabone ko Yesu ari we mukiza w'ubugingo bwabo. Icyo cyari cya kabiri, kirajaniranye n'icya gatatu, n'icyo gituma ntarinze gusigura byinshi. Icyo gatatu naco bavuze bati icyo kintu kira kabiri, icyo duhejeje, icyo nico cyatumye Imana itanga Yesu, canke icyo nico cyatumye umwana w'Imana ahishurwa, kwari kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi.
uko kuntu satani yaje akizizira umutima w'umuntu, satani akahagira iwe, akamuhumisha amaso, ntamwereke Imana, ntamwereke urukundo rw'Imana, ntiyemere ko umwana w'umuntu abona urukundo rw'Imana. Ngo ico nico cazanye umwana w'Imana kwari kugira ngo asangangure ibikorwa vy'umugwanizi. Ayo majambo ugiye kuyasoma mu cete ca mbere yo ca Yohana urayabona igice cya 3 ku murongo w'8 havuga hati ico nico catumye umwana w'Imana ahishurwa no kugira ngo asangangure ibikorwa vy'umugwanizi. Igice cya kabiri ca Bikorino igice cya 4 ku murongo wa 4 niho mushobora kubona yuko Imana y'isi ihuma amaso abantu ntibabone urukundo rw'umukiza. Baciye rero batanga akantu utebye kavuga gati nuko mugamburukira Imana nk'abana ikunda, ariko mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga, mwiyegereza Imana nayo izobegera. Birumvikana ko baba bagombye ko twisunga Yesu, tukagamburukira Yesu kugira ngo bishoboke asangangure ibikorwa by'umugwanizi mu mitima yacu. Bidusaba ibintu bitatu. Icya mbere ni kumugamburukira nk'abana ikunda, ikindi kigira kabiri ni kugwanya umugwanizi, ikigira gatatu naco ni kumwiyegereza nawe azogira gute, azotwegera. Icya kane, ukibona ibiri muri kino gitabo cy'umutima w'umuntu ukagisoma ukavyumva, basaba ko utokomanaza umutima. Nimba ubonye yuko ivyo bicapo biri muri kino gitabo ukabona hariho ibintu bifashe ubugingo bwawe, ukabona uribonye ingene usa, uribonye ububi bwawe, barasaba ko utokomanaza umutima, yuko woca bugufi ukinginga Imana, ukihana ivyaha, hama ugafata inzira nziza, ukitunganya, ugasohora ibitabereye kuba mu mutima wawe, ukabana n'Imana. Ico nico basaba ku muntu yasomye kino gitabo cy'umutima w'umuntu, kuko baravuga bati Imana ibona hose, kandi niko biri. Usomye muri Zaburi 94 ku murongo w'9 niho hatubwira ati iyabaditse ugutwi mbega ntiyonanirwa no kumva, iyabaditse ijisho mbega yobura kubona. Imana yabaditse n'amaso irabona, yashyizeho amatwi nayo nyene irumva. Nico gituma basaba ko ukibona ukumeze utokomanaza umutima. Naho wogenda ugasoma mu gitabo cya kabiri c'ivyo ku ngoma igice cya 16 ku murongo w'9 biratwereka yuko Imana ibona ko bavanga inyonga z'uhoraho zinyurangana mw'isi yose. Imana ikaraba inzira n'imigendere by'umwana w'umuntu ngo ziguma zinyurangana impande n'impande. Imana rero ibona byose. Nayo Yohana 2:24 haravyerekana ko Imana ibona hose. Naho cyo gusoma muri Yobu 34:20 urashobora kubona yuko Imana atakintu na kimwe ishishijwe. Inyonga z'uhoraho ziguma zisikira hano mw'isi, igumira ibikorwa by'abana b'abantu. Rero nico gituma uko kuntu wowe ubonye umutima wawe umeze, n'Imana irabibona ko mu mutima wawe utera. Rero ngo ugisome kino gitabo cy'umutima w'umuntu ukumva ingene umeze, woca uca bugufi ugaca winginga Imana, Imana ikakigukiza, kuko n'ubundi cyatumye itanga umwana wayo kwara kugira ngo isangangure ivyo bikorwa ubwo bubi bw'umugwanizi. Icya gatanu, hahigwa uwahariwe gucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Hahigwa umuntu uhoraho adaharura ko ukugabitanya, umutima wiwe ntubemwo ubugunge. No kubwira n'ijambo ryiza ku muntu yumvise ibiri mu kintu cy'umutima w'umuntu, agaca agomba ko ubuzima bwiwe nawe bukizwa. Rero uwo muntu n'umuhigwe, kuko ngo hahigwa umuntu yahariwe gucumura kwiwe, kandi hahigwa umuntu icaha ciwe cagize gute, catwikiriwe. Hahigwa umuntu uhoraho adaharura ko ukugabitanya, umutima wiwe ntubemwo iki, ubugunge. None rero uwo muntu n'umuhigwe. Nawe rero gerageza ube muri abo bahigwe, ugisoma kino gitabo kugira ubuntu, ukaba ubonye nyene tugisangira nawe, tukifashisha ibintu bikuru biri muri cyo. None rero nawe wumve yuko woba muri abo bahigwe. Rero Yesu arashishikara no guhamagara, kandi nje gituma wowe utari bwaze muri gakiza, wowe warukiri mu vyaha, wowe utsindwa kenshi, umubiri ukunesha kenshi, ntugire ubwoba. Yesu aracahamagara ko yavuze ati nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uwo mutumiro mwiza, iryo hamagara ry'umwami wacu Yesu Kristo riracahari na bugingo n'ubu. Urashobora gusoma muri Matayo 11:28 niho yavuze ibisa bityo, ariko ahamagara abananiwe n'abaremerewe ngo baze kuri we arabaruhura. Ikintu muzogenda mubona muri kano gatabo k'umutima w'umuntu, baragiye barashiramwo ibicapo bitandukanye vyerekana nyene umutima w'umuntu ushobora kumera mu gihe umuntu ari umunyavyaha, mu gihe umuntu yihanye, mu gihe umuntu amaze gukizwa gose, yari mu ntambara. Izi ntambara ndavuga ati zo kuja mu ijuru, intambara umuntu ashobora guhura nazo, reka mvuga uko baragiye baravyerekana.
ingene umuntu ashobora kumera iyo ariko arasubira inyuma. Nico gituma waba uri umugabo, waba warize canke waba umudamu, umusore, umwana, uko woba uri kose, eta urimwo iyo ariyo yose, uratumiwe kumva ibiri muri kino gitabo. Ibi rero byari ibintu 5 by'intangamarara nashoboye kwegeranya kugira ngo tubisangire nawe. Ikindi gihe tutotangura turagira uduce duto duto, turabe ibyo bavuze ku gicapu ca mbere, ku gicapu ca kabiri, ku ca gatatu, tugende duhanurana kugira ngo duterane intege zo muri no rugendo tuja mu ijuru, kandi kugira ngo turabe ingene ubuzima bw'umukristo butegerezwa kumera. Igihe mushishikara kumviriza ubutumwa bwiza, ino munsi abantu rezo sosiyo bazikoresha mu vyaha, mugabo ushoboye guheba iyo minota 7-8 yiwawe uri kurarorera video nk'iyi nziza itakujana mu bibi, itavyura inkabuzo z'umubiri wawe ngo usange uri mu vyifuzo by'umubiri n'ibindi, mugabo ukarorera ino video uriko urumviriza ijambo ry'Imana, ijuru rirabikota neza. Uciye utera intambwe hoho imwe ugapartaja ugasangiza abandi, biba ari byiza kuko tuba tugerageje gukwiza ubutumwa kw'isi yose. None rero wewe wankurikiye ugakurikira ino video guhera ku ntango kugeza ku iherezo, umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire, umwami wacu Yesu Kristo aguhe kunesha, akugirire neza.